Hari umuhungu bita Kasuku Media muba mutazira Jay Skizo wa Mipango. Jewe rero mu by'ukuri hari abantu bangora kuvuga ko egome kuko niyo namubonye kenshi ujya muntu niyumvira ku bavyeyi bamuvyaye n'ivyumviro byanye bikatira ndibaza nimba kibafise umuvyeyi yamuvyaye iyo amubonye uyu munsi akumva ivyo avuga akibuka yuko hoba haravuze impundu umunsi yavuka iyo umuvyeyi umwana yamuburiye akabicanke hari ukuntu yavuga ati byose navyaye naheneye imbariro rero mu bisanzwe no kuvuga ushatse kuvuga ko umuvyeyi yokaba yavuga ati nanje umwana yaramburiye ndi mu babundi mu baheneye imbariro nukuri ugiye kuraba abene wacu abanyarwanda si jambere bagize umubano mubi n'igihugu babanye si Burundi siko bitanguyeko oya bazi yuko bigeze kumara hafi imyaka 5 imbibe zabe n'Ubuganda zugaye baratase n'Ubuganda mu nyuma baratata na Tanzania urazi hagitwara ntuzeye Kikwete ko bigeze guhaga ku Rwanda yego mu nyuma batata na Kongo bumva naho hagezweho Burundi mu yindi mvugo no umuntu akwiye kumenya mbega none iyo umuntu ateje ibibazo ku bantu bose abo bandi nibo babi canke niwe mubi burya ni amashoka n'imipanga n'imihoro n'ibindi tishobora gutema ikibira mu gihe bitawuzi igiti gihemukira ibindi biti ngo kize kwitwa umuhini gikwikire ya mashoka uravyumva shoka yewe ntiyotema kuvuga ishamba nirishobora kugwa hasi hatabonetse igiti gikwikira ishoka ngo cyitwa umuhini hanyuma igatera ntibyoshoboka ingufu zose wozana ibyo kuntu rero byiza nuko abantu bomenya yuko amatora n'ikirumara amatora bose bateza kuyitaba kandi ugatora uko mu mutima wawe kugiye gutora ntawe uguhagaze hejuru mugabo kwibaza yuko uhagarika amatora ukoresheje amayeri canke ayandi hoba handi atari mu Burundi hoba handi atari mu Burundi badusahura ivyacu tubona hano bavuga ati hamwe kugira bona gumuka bavuga ati oya Barundi murongo uvuga ngo nibagukubita mu musaya ucu utega n'uwundi amenyo boyamara susuko uravyumva kugira ngo nihagira abantu bavuga ati agacinyizo turakasa bemera uko ubukene ariko abantu bazobona imana abantu bambaye ubucokerwa bafise inda n'amavunja iryo ryinza haba gashabuziwe jojo ngo abantu baze gutyo adatinya gukora ku mabere umwana w'umukobwa aririmba muri korari we canke umugore w'abandi ari ngaho ugasanga numuhehesi abo ni babara uzonasanga bakubwira ngo basiga amavuta yo guhumanura abantu akagenda akabwira umugore w'umuntu ati wewe Imana yambwiye yuko hari umuvumo kuriko uzozenda gusiga amavuta ndaguhumanura ntakubwiye uzozana n'umugabo wawe kandi ahaguharande muri babiri none niba kuri impuzu imbere yiwe ahagusiga amavuta kuva ku mutwe akamanuka gushika hariya azoreza kuyagusiga atakindi gikorwa kindi kirajamwo naho rero abantu bagomba kumenya ibintu ni bitatu bishobora gutuma umuntu anezerwa harimo kugira umuryango kugira amagara meza ndetse no kugira amafaranga ariko nta kindi kitunezera nka Utamu podcast kuba tubafise nk'umuryango wagutse yaba mwebwe mudukurikirana muri mu Burundi n'abari mu makungu aho ndavuga bari muri Amerika, Europe, Australia ndetse no ku yindi migabane ariko muri rusangi mwese turabashimira cyane uyu munsi dufise umutumire adasanzwe mugabo abantu baramumenyereye kandi reka mvuge ko ari umuvuga butumwa akomeye mwa kino gihugu reka naho navuga ati no kwisi uyu munsi ubutumwa bwiwe burahagera hose ni Apotre Isidore Mbayahaga munyemerere tumuha ikaze kuri Utamu podcast ndabaha ikaze Apotre ndabakengurukiye cyane mumeze neza nta musonga nimeze neza cyane nta musonga aho duherukira mwana tubwiye ko no mu rugo bimeze neza yego nubu bimeze neza kwa kundi nyene ni kwa kundi nyene tuguma twimereye neza nawe nyene nta musonga cyangwa nabonye nyingishe mu isengero uvuga ati wokora ku mukecuru wanje ngo naho ndiko ndabwiriza ubutumwa ati nkakwihangani oya no kumerera nabi cyane Apotre rero tuje kugira ngo tuganire ku buzima busanzwe
ariko na cyane twifashishije twaza turifashishije ijambo ry'Imana kubiba ngaha hanze muri rusangi aho tuza guca kuyavugwa ku makuru ariko aravugwa ngaha hanze tuyajanishe n'ibiri muri Bibiliya ndetse n'akahise kabemeramana uko kari kameze. Apotre mpereye kuri wewe ejo bundi hari ikiganiro wakoze kuri African TV hakurya ya Kanyaru barakigarutse abantu benshi baravuga ati nyamara Apotre ashobora kuba yarabaye mustanteri w'ikominira imwe mugabo munawe aho wari watangaje yuko wabaye mustanteri w'ikambi mugabo bo batahuye ko wabaye mustanteri se koko warabaye mustanteri Apotre w'ikomine runaka. Nivyo iyo televiziyo muvuze twarakoranye ikiganiro minsi heze aho bambajije ku makuru bumbanye mudamu witwa Scovia nabo bari kumwe kuri plateau bagira deba bavuga yuko igihe ikambi y'abanyamurenge yo mu Gatumba yo yaratewe ari je nayitwara kandi ko no baza kabasigurira ibyabaye muri yo ni byiza kuba umumenyesha makuru umugabo umumenyesha makuru w'umwuga n'umumenyesha makuru asesangura agashikiriza abantu kuri ntatanga uburozi mu bisanzwe byose ndigira mba mustanteri w'ikomine kanaka nta n'umuzi wari nta n'umusi n'umwe hanyuma nivyo mu makambi y'impunzi yose ahaba aragira abantu bitwa administrateur du camp n'abantu bagiye kuraba ubuzima bwa misi yose cyane mu by'intwaro kuko baba batanzwe na leta n'abakozi ba leta rero jewe narabaye mustanteri w'ikambi y'abanyekongo mugabo ziyo mu Gatumba nta nubwo ari n'ikomine oya mustanteri w'ikambi ababigarutseko n'umuntu w'umusesenguzi bita Viateur kuri Jaras official yarabigarutse kavuga yuko mustanteri abari burugumesteri mu Rwanda ariko babivuga kera sinzi ko bariko babivuga burugumesteri bisigura ngo n'umuntu aba yararongoye ikomine muri make we nta komine warongoye nta komine uze ndongora uko kuri ico ntiyasesenguye yarasuraguye ntiyasesenguye ego kwera muri make y'abanyarwanda bafatiki rero kutabaye mustanteri w'ikomine ndetse naho byaberewe warongoye ikambi y'Imwaro ntiwarongoye ikambi yo mu Gatumba nari ndongoye ikambi y'abakongomani kandi ntirimo abanyamurenge gusa oya yarimwo n'abafurero ikabamo n'ababembe ikambi y'abanyekongo mugabo nivyo la majorité muri bo barabanyamurenge ariko ikambi yo mu Gatumba ntayo nigeze ndongora ubwo ngira ngo bararosa inyishu kuri ico kibazo ahubwo mbere kamandanize ku banyarwanda nyene hari umuntu w'umusore akiri muto mugabo umuhungu avyibushe amaze iminsi agaruka kubivugwa ku Burundi ndetse no ku Barundi reka mpere kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaramuvuze ko amuvuga ku kiro nyinshi nawe yarakuvuze ko wanagomba igihe icyo gihe watanze ubutumwa mu isengero bugaruka kumwe mu bantu utanavuze n'igihugu avamwo hanyuma yongera avuga no ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu uwo muhungu yavuze byinshi kuri we ese burya butumwa burabashikira Apotre bubashikira imwe mu bwakira gute sinzi wowe warabibonyeho n'uyu hari umuhungu bita Kasuku Media mugwa mutazira Jay Skizo wa Mipango jewe rero mu by'ukuri hari abantu bangora kuvuga ko egome kuko niyo namubonye kenshi ujya muntu niyumvira ku bavyeyi bamuvyaye n'ivyumviro byanye bikatira ndibaza nimba kibafise umuvyeyi yamuvyaye iyo amubonye uyu munsi akumva ivyo avuga akibuka yuko hoba haravuze impundu umunsi yavuka ingene umuvyeyi yumva uwo munsi kuko mu bisanzwe mu Kirundi hari ijambo barabavuga sintukanye barasesanga urumva ko basesanga baryumve iyo umuvyeyi umwana yamuburiye akabicanke hari ukuntu yavuga ati byose navyaye naheneye imbariro rero mu bisanzwe hariho abantu muba mukwiye kutubaza ko nibaza ko mwene bajya mu bamurareka twaba turaretse ni ukuvuga ushatse kuvuga ko umuvyeyi yokaba yavuga ati nanje umwana yaramburiye ndi mu baheneye imbariro nukuri so kutukana ne kubiri ni umugani umugani kabisa kuko nagahinda ku muvyeyi yoba yavyaye yamuntu nimba ariho amahirwe nuko ngira yoba ashoboye kuba atakiriho ntamubone uyu munsi ntiyumve yavuga uyu munsi umuvyeyi yoba yikinze runini
Apotre uri umuvuga butumwa ndetse uri n'umukozi w'Imana y'abantu banyereye canke se abantu bakoze amakosa nkayo hari gihe mu bagorora mukorera ijambo ry'Imana n'ubuhe butumwa buha nk'umuntu nk'uwo canke se umuntu yubahuka abantu ko Bibiliya yuko biri kose ifise kubivuga bo bwa mbere ho Bibiliya iratubwira yuko umuntu wese akwiye kuba intangarugero yego mu bintu bimwe n'ibindi iyo hageze kuvuga ku ndongozi ku bantu batewe iteka ryo guhabwa kurongora donc mu kibanza c'abami canke ibikomangoma Bibiliya itubwira yuko tububaha tubagamburukira tubasonere ndetse hari igihe ivuga ati hageze gutinya mutinye Imana mutinye n'umwami muriya siwe wenyine hariho n'abandi iyo bariko bakora mwene birya bitumwa nuko babihimirijwemo n'abandi kandi boteje kubabera icitegererezo boteje kubereka inzira nziza y'umuntu agira ubuntu n'iteka muri societe mu gihe umuntu yokugiza umugabo yokugiza umuntu w'agaciro agufashije kononekara mu gihe ubwene bwawe butuzuye neza ngo uvuga uti uyu mutego ngirangwemwo kugira ndawikuremwo bizogorana nico gituma rero kenshi usanga abantu bagwa mu mutego bakibaza ngo barashigikiwe ariko ikibashigikiye kitazoba kingira mu nyuma yego narigeze kuvuga ikintu ndavuga nti mu bintu nanka mu buzima ni umuhigi aja guhiga agashuhura imbwa yego zamara kumufatira ico agiye guhiga mbere yuko ibaga akabanza kuzica ni ibintu bigoye cyane aho hantu ushatse kuvuga iki Apotre oya Yesu yavuga ngo abari n'amatwi yo kumva ni bumve Apotre akora nka Yesu yigishiriza mu migani ariko gusa uko biri kose ubutumwa buramushikira ko uyu munsi namaze iminsi ndamubona ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Skizo wa Mipango cyangwa se Gasoko Media TV afise n'andi mazina yitazira ngira ngo uko biri kose ubutumwa buramushikiriye mugabo nibaza ko ku bavyeyi biwe nabo hari n'akantu nako kumbure hamwe wabagi hari akantu ushobora kubabwira nibihangane inkonisho uko ishatse uko bo ico bakoze barakoze kandi barabyaye ndabumva isi yarabambuye barerera nabi nibihangane rero bihangane reka tubihanganishe natwe nka utaha mu podcast reka Apotre munyemere twinjire mu kiganiro nyezina rero kari agaciye Apotre ndashaka ko tugaruka ku bintu byerekeranye n'utubazo tuba mu karere aho usanga byafekta cyangwa se bishikira no bigashika no kugihugu cy'u Burundi ariko turavye mu byandiko bya kera mu byanditse bya kera Bibiliya bivuga yuko umwami rimwe na rimwe haraho byaba ngombwa ko agira iki agira abamushigikira biciye mu ijambo ry'Imana kera aho hariho n'ababantu bawanagomba mu rwego n'umunsi twemera Imana mu karere hari intambara ya Kongo iyo ntambara ugasanga yafegita u Rwanda ruravugwamwo ugasanga n'Uburundi buravugwamwo ariko bwavugwa ugasanga Burundi by'ukuri ntabwo umuntu atabura impamvu Burundi bavugwa muri iyo ntambara wewe iyo hashitse igihe hagezeho umunyarwanda ashobora kwankana n'umurundi umukongomani akankana n'umunyarwanda nk'umuvuga butumwa yemera Imana icyo gihe izo ntambara zishitse kera zagenda gute bwa mbere hoho iyo inzovu zibiri zigwanye ikihahonera n'ibyatsi aho zagwaniye hariho abantu bagwa mu mporo cyangwa bakagwa mu mitego y'intambara batazi ni nko kwitabiriza indirimbo utabona uri karayitera mu yindi mvugo ugiye kubiraba nibyo biriko biravugwa mugabo Uburundi ngene bwagiye muri Kongo bwagiye mu nzira zizwi no kuvuga niba batumubanye niwe muryango no muzimya muriro iyo umubanyi mubanye neza akagira ibyago aratabaza ati ni muntu abana rero Kongo yarasabye Uburundi yuko yatewe n'ubwo abarundi bogenda bakamufasha bakamutabara bagiyeyo atari bagiye gutera n'umwe ntibagiye gutera Kongo ntibagiye no gutera abo bandi bateye mugabo bari akamati tugiye duca igico kugira ngo umubanyi tugire icyo tumuterereye rero ko Uburundi nabwo n'u Rwanda cyari bahuriyeyo ni ku nyungu zitandukanye ni inyungu zimwe muri ico gihe rero no kuri abantu ntibagwe mu mutego ngo usange hariho abarundi bariko bavuga ururimi rumwe n'abanyarwanda
abanyarwanda bavura imwe n'abarundi bamwe ugasanga bariko babacanishamwo bakabateranya nabi wabo nk'uko umenga nizo nyungu bafise. Muri ico gihe abantu bakwiye kuraba iyi ntambara ivahe ijahe igamije iki ishaka iki. Muri ico gihe rero urumva abantu bakwiye gusesangura nk'uko babona basesanguzi rero basesangure neza kuko mu bisanzwe intambara iraba mugabo irahera. No kuraba kugera ingaruka z'intambara we ku gatwe kawe izo wateje uzozigera gute. Naho rero umuntu akwiye kumenyera ubwenge. Abarundi ntibanka abanyarwanda kuko mu bisanzwe dusangiye byinshi mugabo iyo umubanyi nubwo wumukunda ntagusomere ntakubanire neza hari igihe uvuga uti ubu rero uri inyumwana n'inywane umwanya ntirindire yuko uhinduka. Nuko rero abantu bagomba kumenya mu kubana no kubahana. Ejo bundi umukuru w'igihugu yatanze ikiganiro ku kimenyeshamakuru mpuzamakungu c'abafaransa aho yanavuze yuko igihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe cyo kibaya intambamyi ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Ese iyo ntambara yo muri Kongo ntishobora kuba yabaye nk'imbarutso yo kugira ngo ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi bisanzwe kuvuga ko byahereye kuva 2015 cyane ko bavuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda aribo nyirabayazana cyane ibyo yashikirije umukuru w'iwe avuga ati u Rwanda nicyo gihugu nibo batubaniye nabi gusa umukuru ko tubabaniye ntibishobora kuba bifitanye isano n'ibyo mu 2015 intambara ya Kongo n'u Rwanda. Ubwa mbere hoho nibaza ko bataja kumbeshuza uko birazwi kandi navuze yuko jewe vraiment atankunzi nigeze kuvuga ikintu ndavuga ukuri. Ugiye kuraba ababene wacu b'Abanyarwanda si rya mbere bagize umubano mubi n'igihugu babanye, si Burundi siko bitanguyeko. Bazi yuko bigeze kumara hafi imyaka 5 imbibe zabe n'Ubuganda zugaye baratase n'Ubuganda mu nyuma baratatana Tanzania bazi hagitwara ntuzeye Kikwete ko bigeze guhaga ku Rwanda mu nyuma batatana Kongo urumva naho hagezweho Burundi. Mu yindi mvugo rero umuntu akwiye kumenya mbega none iyo umuntu ateje ibibazo ku bantu bose abo bandi nibo babi canke niwe mubi. Muri ico gihe rero ninde ateza ibibazo nkuko mu gihugu cyacu akunda kubivuga. Nukuri twe ugiye kuraba nta kintu na kimwe kihari cerekana yuko Uburundi bufise urwanko bantu Rwanda. Mugabo hagombye kubaho agasuzuguro cyangwa hagomba kubaho ikintu kibi coba kizoturuka muri ico gihugu barababwira bati ibi nibi mu bigenze gutyo kugira umubano ugende neza. Ni nkuko wari uvuze uti byabaye muri 2015 twebwe sinoja kuvyinjiramo cyane mugabo turafise inzego kandi bazikurikirana imibano y'ibihugu n'ibindi. Turafise inzego ziperereza zikorera hanze no mu gihugu hagati baje kuvuga bati umwasi wacu dufise siwe ahubwo akoreshwa n'uyu. Nico gihe usanga bavuga bati rero twebwe turagusabye basi baje bagize uruhara kuko ugomba gusubiza mu ihumbi igihugu kuko murazi igihe cyose mu Burundi habaye kudeta bazi ko haba ingaruka zikomeye cyane igihugu kikagwa mu kaga. Bavuga ati ni mu baduhe muri wa mubano mwiza dufitaniye baduhe tubihanire canke tubabaze byabaye. Urabona ko ico kintu president yaba kigarukako avuga ati nta kindi kihari. Umushikiranganje w'imiganire n'ayandi makungu avuga ati nta kindi ingorane dufitaniye twabasabye aba bantu kugira ngo duheze natwe tuheze tubakurikirana. Ndugije ngaho woye nimba mukurikirana cyane nuko impamvu habayeho umuryango w'ibihugu by'ubuseruko donc East African Community nuko bavuga bati tugira umuryango umwe abanyagihugu canke abene igihugu b'ibihugu byacu babe igihugu bamwe bagire karanga muntu kamwe. Mu byo biyemeje bya mbere harimo yuko umwasi w'umwe azomwasi w'uwundi atamwasi w'uyu azohungira kuri uyu ngabo umukunzi wiwe. Nukuvuga ayo masezerano arahari. None mu gihe bigenze gutyo abantu bagakora amakosa ngaha bagaca bahungira kuri uyu kandi amasezerano ahari wahemutse nini abaruwe yakiriye bakoze amakosa
rero bica bigaragara yuko ahubwo kubagumya no guhemuka kuri rya sezerano mu byo bakoze ubifisemo ukuboko aho rero niyo nibaza yuko bagomba bo ati twebwe mbega twobatanga gute ejo nibashikayo baci bavuga ibyo twakoranye ni analize ziwanje ni analize ziwanje kandi bizikurahiza abandi nabo bizikurahiza abandi ndibaza umuntu nyene yashobora kwibaza ibintu nisho gituma bavuga ati none kubera iki ako konyene gatumye umubano wanka nuvuga abagabo batatu canke bane bemeye gusacrifice umubano w'ibihugu bibiri imiliyoni hafi 30 z'abene gihugu yego ntidusubire gucana uwaka kubera abantu harimo iki Apotre reka rero twibaza akantu kumbure urugendo rwa Mose rwabaye ava muri Egiputa rwabaye rurerure yego umubano w'u Rwanda n'u Burundi ntushobora kuzoba ikibazo gihe nk'ikimyaka Mose yakoze ava muri Egiputa oya nibyo ukunda kuko nakubwiye abanyarwanda barundi bankana yego gusa ahafatirwa ingingo nibakigoye ibyo rero ntawo menya ngo bizomara imyaka 2 cyangwa 3 hiryo mu gitondo cyangwa hirya y'ushaka kumva ibintu byagiye neza bigafata umurongo mwiza mugabo uko biri kose bitebuka nuko mu mubano w'igihugu n'ikindi hari ikintu cika kubahana gusonerana kutarenga cyangwa uvogere aho utarekuriwe yego muri ico gihe rero ivyo bica tubiheza tukabizeza cyane tukabyitega kuba turongoye barazi ko tubereye bari cyo dukeneye barazi izi population zibiri z'u Rwanda n'Uburundi ico zishaka aho rero twebwe ku ruhande rwacu n'indongozi zacu twebwe tubona yuko demarishe bariko barakora muri ico gihe tugomba tugira tuti bandanye uko nyene turi nyuma yanyu kuko turakeneye yuko kameye muzura kubana neza mugabo atawusuzuguye uwundi kuko mu gihe mubana ukibaza ko ukomeye gusumba uwundi ukibaza yuko uwo muhahaza ukibaza yuko uwo musuzugura ukamugaye ejo mu gitondo bakubura iwawe wajya gukubura umwavu ukashira ku irembo rya wawe umunsi wa mbere bakubwira atembwa menya ahaye wakuburiye si muri Nyabarega ni mu rugo rw'undi mugabo bavyone ni kwirembo ry'undi muntu aravuga ati kuraho ibi bintu ejo usuye gusubira kureba bya bintu avuga ati no twubahane rero nimba umubano wase winywane ninywane muge cyomeye cyoce wa mwavu wose wamusukira kwirembo arugusubiza rero nico gituma abantu bakwiye kumenya hariho amategeko y'umubano Apotre reka kumbure simve ku Rwanda n'u Burundi ariko n'umundi ndacari muri Afrika kuko umuntu nuvuga ko atahura iby'Imana mu bwo kandi natahura n'ubuzima busanzwe abantu tubayemo uyu munsi Burkina Faso hari ibibazo no muri Kongo hari ibibazo bituma habaho ukutumvikana kw'ibihugu bimwe bimwe uyu munsi Burkina Faso ntiyumvikana n'igihugu cya Cote d'Ivoire bavuga yuko abashaka kugandagura umukuru w'igihugu muri Cote d'Ivoire muri Burkina Faso bagomba guca kuri Cote d'Ivoire bashaka guca kuri Cote d'Ivoire mugabo warabo ugasanga haro nabandi bantu binyegeje inyuma ndavuga abo hakurya y'inyanja ese uwo mubano tubona ko uyu munsi wa Kongo kumburugiye kubaho habaye abantu bavuye hakurya y'inyanja ndavuga nk'abanyamerika abanyaburayi ntabwo tushobora gusanga colonization yarahindutse ikabisigaye hica mu bantu kugira ngo baduteranye banabariye yega kuva kera urumva uturabe nabishe kwa gasore ntibabikoze directement banje gushiraho PDC bakoresha barundi bene wacu misi yose yanda kubwira burya umusoda mubi sufoye agahusha oya umusoda mubi nufora nabi akarasa mu bari kumwe n'ibigirankana sigura niyo tubana kubwira ndavuze nti umusoda mubi suwafoye akarasa agahusha kuko bishikira bose guhusha ariko mubi nufora nabi n'ibigirankana akarasa mu bari kumwe rero mu yindi mvugo ukuboko kwa bariya uri kuravuga ntigushobora gusambura igihugu kanaka mu gihe muri ico gihugu atabemeye ku bikoresho byabo niko bimeze burya ni amashoka n'imipanga n'imihoro n'ibindi tishobora gutema ikibira mu gihe bitawuzi igiti gihemukira ibindi biti ngo kize kwitwa umuhini gikwikire ya mashoka
urabyumva ishoka yewe ntiyotema kuvuga ishyamba ntibishobora kugwa hasi hatabonetse gikwikira ishoka ngo cyitwa umuhini hanyuma rero urumva nuko bimeze rero ugiye kuraba ujya mu president wo muri Burkina Faso Ibrahim Traoré none abamwanka ariko bamuhora iki amuhora yuko avuga ati ivy'igihugu cyacu tugomba kubigera abene igihugu babigiremo inyungu n'ivyabo none wa wundi nawe yavuga atoya ivy'igihugu byose ni gwanje jewe nije nzomenye ingere ndabimenya n'aba bantu ubutunzi bwanje nyene abo bantu bashaka bati uyu muntu adukubise ku ntoki ni ukuvuga inyungu zanje ziri menase uzurabe kenshi umukuru w'igihugu aza arondera ubutungane kuri bose akarondera itunga ko risangira bose akarondera ko abantu bose bagira ijambo mu gihugu akabona yuko ivy'igihugu abantu bose bakivukamwo mu bisangira ntihazobura umugore w'abantu haguruka umugwanya kandi bazobura ivyo bamurega udakurikiranye neza ngo umenye neza ibyo aribyo rero hari igihe wihenda ukaja ku ruhande rwabo bamurega kumbe wewe bagomba kugira igikoresho kugira ngo ahubwo wewe bagukoresha inyungu zabo zigume zazine zabo abenshi n'ubundi baburire ngo bapfe byiza rero nuko umuntu amenya ubwo yakamenya ati mbega hagati y'intare ntabara n'intare ntabagura genda kurikira intare ntabara ko biri kose niyo mukurikira urakoze cyane rero ni abafise ibyiyumviro byinshi ariko unyemerere gato yangaruke kumbura dushishijemo ducisha no mu byanditse muri Bibiliya hari umuntu yigeze kuba ari umwungere mugabo intama imwe iratakara ntiyayiheba arayiheba sinzi ko yayihebye sinibuka neza kuko sindi umuhinga mu yasize 99 aja kurondira iyo yindi reka mvuge ko hari bamwe mu Barundi cyangwa se abantu bari nyuma y'igihugu uyu munsi bashobora kuba bari mu ruhara rw'ibiba mu Burundi na cyane cyane ko bamwe bavuga yuko nk'ibintu byandikwa kuri mbuga hwaniro bicyoza igihugu bicyoza inzego usanga byandikwa n'abantu bari hanze nikanda bivuge gucyo hakugwa iki ku ndongozi z'igihugu cyacu we nk'umuntu yeme azi Bibiliya cyangwa se kuko twe twemera Imana ko biri kose ubwa mbere hoho nta muryango urakaguga nta n'umuba ivyo ni ibintu bisanzwe kuva kera ariko uko biri kose namukagugu agumara ko umuryango igito gitabwa iwabo uko vyogenda kose rero kobandanya kwegera no kwigisha no kwereka abo bantu yuko ivyo bari mu bivamwo iwabo w'umuntu nta kiharuta nta makosa umuntu yokora iwabo bamute gutyo bavuga ati turahevye igihe cyose yigaruye baravuga ati ni ntama yasubiye mu ruhongore yari yaratakaye kandi rero nibaze yuko ari uko vyogenda rero nuko bimeze nta muryango urakaguga umugabo kaguma kwitirwa umuryango rero nibaza yuko ikibabaje ni kimwe nuko imburabwenge igaruka ikiyita incabwenge nta muntu n'umwe w'ubwenge ashobora gufasha umwasi w'iwabo gusambura biwabo nubwo muba mufise ico mupfa nabi wanyu hageze yuko umuryango uba menase ukaterwa n'undi muntu atari muri uwo muryango wowe ugaruka guhagarara nawe muvuka ukavuga ati oya ubu rero hakora ico dupfana ico twafata tukirindiriye ariko tuba twirukana uyu muntu kuko yaje kwadresa toute la famille wowe uba kure uba hafi uri muri ba muryango muri ico gihe rero ufashe ugaca ukurikiza ugafasha umwasi gusambura biwanyu reka nagira ndakubwire dufate nko muri ibi bihugu usanga bihanganye nk'uko u Rwanda n'u Burundi uvuga uti hariho kutarabana byiza nimba u Rwanda rwegereye Umurundi kanaka dufashe gutuka ubutegetsi bw'iwanyu dufashe kurasa ubutegetsi bw'iwanyu ni nakarorero simvuze ngo bariho n'uburorero ukemera uzi ngene bigenda ico gihugu cakubwiye ngo dufashe gica higenda kuri taburo yacu bakakwandika ku rutonde rw'ibihemu ubuhemukiye igihugu ciwanyu naho bagubwiye ngo bafashe bakubona nk'umuntu ari seriye nk'umuntu muzima n'umuntu yabinca piyaza ubwenge bajanira bakwandika ku gihugu bande ku rutonde rw'ibihemu abatrete
iwanyu naho eh bamenya yuko uri gukorera umwasi ehe naho nukandika ku rutonde rw'ibihemu mm none iyo ntambara niyahera uzokwisanga ku rutonde uruhu suburi cyakinyugunyugu uburi wanyu bure ni Burundi wimbwa n'imbwebwe rero byiza yuko abantu bamenya guhitamo neza ushobora kugira icupfa n'ubutegetsi kanaka cyangwa umutegetsi kanaka ushobora kugira icupfa na naka ari mu butegetsi kanaka mugahageza inyungu z'igihugu ntacupfa n'igihugu ntacupfa n'igihugu